bakundwa muko muradukurikirana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Ngaha ni muri televiziyo yacu No Repentance No Heaven TV. Kuri ndabaramukije kandi mfise n'umunezero mwinshi. Aha turi rero kimwe na kimwe je ku mazina y'uwanje nitwa Bizimana Aristide, umumenyesha makuru umwe uwagize iyo televiziyo. Aha turi muri iki kibanza ku rushengero rwitwa Eglise Repentance and Holiness Church for the Revival. Urushengero rwateguye igikorane kizomara iminsi 10. Cyo gikorane kikaba cyaratanguye ku munsi wa gatatu itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu, kikazorangira itariki 8 z'ukwezi kw'indwi. Tubandanya rero tubatumirira mwese ikaze na karibu nshuti bakundwa, mubandanya mudukurikirana aho muri hose mu mihingo itandukanye y'isi. Tubandanya tubatumira ni mu Carama aho iyi Eglise iherereye, mu Carama umanuka winjiranye ibarabara ry'umunani ryo mu Kinama quartier Muramvya bashika ku muserege bita M Forest, ukase gato ucuhabona ku nimero 99. Ego turabaha ikaze na karibu rero kaze ngaha kuri televiziyo yacu. Turafise umutumire ngaha arashobora kutwidondora. Murakoze cyane, turabashimiye by'umwihariko ku kazina jewe banyita Niyemana Samuel, naje nkaba nsanzwe mba muri karatiye. Hanyuma kuri gushima kuba ikorane inama y'ishengero yarakoranye, mukabona yuko bikenewe ko igikorane coba. Turanezerewe cyane kuko umurimo w'Imana ushishikara kwaguka. Twabonye ko hari bikomeye cyane, reka na cyane basanzwe bakurikirana igitabo cya Bibiliya, ibyavuzwe biriko birakoreka. None rero cyane turashimiye Imana yo mu ijuru yoyo yatuzigamye ikabazigama, inama igakorana n'ishengero. Hanyuma twanezerewe cyane ibiriko birakorekera ngaha hantu, ibintu bikomeye cyane. Bamwe barakira, abandi bashishikara gukizwa. Twabonye n'abantu benshi batariko babatirizwe, bahora baza gusenga mugabo atari abakristo. Rero ikitunezereye cyane nuko abantu bashishikara kumva umugambi w'ibyo gusenga, byatunezereye cyane. None turabifuriza yuko natwe mu dusengera Imana kugira ngo Imana ishishikare kwagura igikorwa cyayo. Aho tuzoba tugeze hose n'aho tuzoba turi, tuzogume turiko turamamaza inkuru ya Yesu. Murakoze. Ego murakoze cyane, umwami Yesu abaheza kiri. Ego turabandanya duha ikaze undi mutumire wacu ngaha, nawe arashobora kutwidondora akavuga nuko yabibonye, hama akatubwira n'ukuntu yobandanya agenda yamamaza inkuru nziza, akabandanya atumirira n'abandi kugira ngo bashike bayore imigisha y'Imana, bashike babone ibitangaza by'Imana. Turakwakiriye. Murakoze, Imana bageze cyane. Nitwa Jackson Tusabe, umukozi w'Imana na John nyene naratumiwe hano mu gikorane. Igikorane nasanze gitandukanye n'ibikorane byose noba narabonye, kuko ibitangaza birakoreka hano muri kino gikorane. Abantu benshi barakira, ibimuga abaje bamugaye batambuka neza, abaje barwaye indwara abaganga babuze barakira bakamererwa neza cyane. Nibyo niboneye n'amaso yanjye, sibyo bindi nahora mbwirwa numva mbwiwe n'umuntu, nibyo niboneye. Abantu benshi baraza bari baje kurorera n'amahereni ku matwi, n'abana bambaye bimwe bita imiringa ku maguru cyangwa amashenete ku maguru, bakakira umwami Yesu. Maze kubona abatari bake bamaze gukizwa, mbere ndetse nabo nyine ubwabo bakanashinga n'intahe yuko Imana yabagiriye neza. Igikorane rero turakengurukiye cyane ishengero ryatunganije kino gikorane, kuko ni igikorane tubonye n'ibitangaza. Jewe sinoshobora kubesha, itangaza ubonye ngaha hantu ntabyo nari bwigire mbona n'aya maso yanjye abiri. Mbonye ibintu bidasanzwe, ndabonye Yesu agendagenda muri kino gikorane n'ukuri, ntabyo nari bwigire mbona. Ndashima Imana cyane kuko amaso yanjye abonye ibyo atari bwabone. Mbere ndetse nkaca ntumirira n'abandi bari muri kano karere, mbere ndetse nabo bari kwaradukurikirana ngira bari hanze mu bihugu byo hanze, yuko boza bakanyaruka kugira ngo bashike muri kino gikorane, bifatikanye n'abatunganije kino gikorane kugira ngo
gikorane kabisa nabo nyene biyorere kumigisha jewe nahaje ari ubwa mbere bantumiye nibaza yuko nzohava ncamara uwo munsi umwe gusa ariko kubyo maze kubona nukuri ndumva ntosiba n'umunsi n'umwe ndumva ari ibikorwa bikomeye cyane rwose nokurikirana kuko ndahezagirwa neza nukuri ibintu maze kubona ntabyo narigere mbona ari nayo mpamvu rero ntumirira n'abandi bose ko boza muri kino gikorane kabisa igikorane cyiza cyane igikorane cyo kubohoka igikorane kidasanzwe igikorane ntari bwigere mbona guhera amaso yanje nitwa ngo ndi umukozi w'Imana sinari bwigere mbona ibintu nk'ibi ni ibintu bidasanzwe ni ibintu bikomeye cyane jewe sinari bwigere mbona ikimuga kimuguruka byahora twabibona n'abazungu ari babigira nabiheruka ndabyumbanye papa ko sinari bwakure bavuga umuntu yitwa Bonke yuko ari we yamugurura ibimuga ajya kuri ETS ariko uno munsi ndabibonye ngaha mu Carama kwa Apotre Ferdinand niho mbonye ibimuga bimuguruka abantu baje indwara zabo barazibuze kwa muganga abo babwiye ngo bagende kwivuza mu Buhindi bakava ngaha bakize sinabwigera ndabibona rero no kuri Imana mushobora byose nihabwe icyubahiro amen amen murakoze cyane mukozi w'Imana Jackson Imana ibaheze amen ego n'ubu turabandanya nkuko bisanzwe muri televiziyo yacu Nord Pentecostal no Heaven tubandanya twakira abatumire nkuko bisanzwe kuri dukomeza twakira n'abandi batubwira uko bashitse n'ukuntu baguwe muri gikorane gisigaje iminsi nk'indwi kugira ngo kirangire tubandanya tuva mu bwiza tuja mu bundi ikaze mukozi murakoze cyane jewe twasabiye Evariste abanga mbaga mushura n'iramucana ishengero na imaze n'umunsi mikuru cyane anahazanye n'umwana wanje ya neza amashitse muri ishengero nari nezerewemo cyane sanga uko tw'Imana pasiteri Imana yahezagiye cyane aradufasha atubwira neza amasengesho numvise ngaha isa numvise ahandi amashema igikorane cy'uno munsi twajemo nafatiwe nanagiye ahantu canza hakeye kisa muri cyapanje yari bandanye igikorane cy'uko tw'Imana yatunguye abantu n'abandi bose bacika hamwe nkaba nakengurutse twabonye gutangaza abaciye imbere zacu bavuze sibasubiramo ibyo bavuze nkaba nakengurutse nkaba nsaba yuko igikorane iminsi yose baduhamagariye basaba mu Gatunguru Carama Kinama Kamenge reka igisagara ca Bujumbura cose ko bocika igikorane bakaza kuraba ivyo Imana ikora n'imishenge ngasaba umukozi w'Imana na mame Imana bahezagire imigambi yabo amen amen ego ubwifise mikrofone tubandanya tukubaza akabazo kamwe kanyuma mbega ko twumva ko watumiriwe n'umwana wiwawe utigeze ubibona kumbonesha kure nk'uku aba bariko baradukurikirana bari buvyumve bazoce bitaba ubutumire mbega wewe nigiki wokora nka kigoro mbega nta kuntu woshika hariya mu bicungararo naho ugatumira abandi ukoresheje umunwa narirya barongufashije no kuri imbonesha kuko ikintu ndebeye kuva mu kanya aho ntahira abo duhura bose ugenda bahamagarira muri igikorane cyahabwishe MTS bigani ikibacika n'ubu ufise hariya azabihebe azasimbe muri igikorane yirabire ubu twe turazaga bakavugera umwebwe biri gusivyo mugabo twe twashitse ngaha twabonye kwari ukuri kuva mu ishengero ry'ahantu murakoze cyane umwami Yesu abaheza turabandanya n'undi mutumire ngaha mushiki wacu shika teri namwe ego turabandanya n'ikiganiro cyo kwihweza uko igikorane kiriko kirabandanya tunatumirira abandi bashitsi turaguhaye ikaze mushitsi ego ku mazina mwitwa bande mwaje muvahe mwashitse ngaha gute kubutumire ingene bwabashikiye mazina ni kwaye abanje mva mukamire kugira nshike ngaha natumiwe n'umwana w'umugenzi nigana ari umuririmbira yitwa Nestor aho yanumira mugabo yanumiye igikorane kitaratanga niho naza gusenga mbere mu minsi isanzwe gusenga ukuri nabonye ngaha ibitangaza nahabonye Imana kuva nakabaho nabonye ibintu ntigeze kubona mu buzima bwanjye nahora numva ati Imana iriko irakora nahora numva ati Imana irakiza mugabo sinabyemera ndacyizeye mugabo maze gushika ngaha narabonye igitangaza Imana yagiye ikorera abantu